Tugiye kuvugana ko inkuru y'umupatiri yari afise ukwizera gukomeye aho yakijije umukobwa yari amugaye. Abantu bose baratangaye ku vyari vyabaye uwo munsi. Uwo mukozi w'Imana yari afite ukwizera kudasanzwe. Reka turabe kano gakuru. Yamubwiye ati Eliza haguruka utore umutsima. Umupatiri yigirwa inyuma. Hama uyu mukobwa nawe agira kwihebura aramubwira ati ingo egera hino. Abari mu rusengero bose baratwenga umupadiri, baranamuseka bibaza yuko ivyo ariko arakora atari vyo, ariko uyu mupatiri yari afite ukwizera kudasanzwe. Uwo mukobwa yahise yigira imbere. Patiri aramubwira atoya haguruka, haguruka usange ino. Abantu bose baratangara. Patiri arakomeza amubwira ati ingo. Umukobwa biramushavuza. Hama umukobwa nawe nyine yagize ukwizera kunini, yahise ahaguruka. Umukobwa yagize ukwizera arahaguruka. Maze guhaguruka abantu bose bararaba ibigira bibe. Abantu bose baratangara barindiriye baraba ibigira bibe kuri umukobwa yaramugaye. Bose baguye mu gahundwe. Babonye umukobwa atambuka n'ukwizera kwinshi. Umukobwa aratambuka, abantu baratangara. Umukobwa aratambuka ko umukobwa ntiyashobora gutambuka yaramugaye, ariko ukwizera bw'umuntu w'umukozi w'Imana bwatumye atambuka. Eliza ajya gutora umutsima imbere. Kano n'akigisho gakomeye cyane katwigisha ukwizera, kuko umukristo ategerezwa kugira ukwizera. Iyo wizeye byose birakunda. Amen.